Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru aconkomeye cyane amakuru mutakumva handi uretse hano kuri Burundi News TV maze mukagezwaho nanjye Bunyoni umugenzi ninjye Bunyoni umugenzi ubagerera ijyanye no mu bisata vya politike na cyane muri vy'ubutegetsi aho mbagerera nyene ku rugarwa rw'intambara hose nkavuga ngo reka mpagere maze mabwirize biriko birahavugwa babwirize biri kuvugwa makomeye atandukanye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi nk'ababwirize biri kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rugarwa rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri gutse umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza ariko nyine nibiriko biravugwa mu hugu vy'ababanyi aho babwiriza biri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika na cyane mu vyo makungu ya kure na cyane mu vy'ibiyaga binini reka nakengurukira wajije gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambo k'umutukanitseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo reka ndakubwiriza ngo ndaguhaye ikaze mwaya makuru cyane nyine biri kuvugwa mu gihugu kindava mu gihugu cahane wacu Burundi mu gihugu kimva mu gihugu kitagira amazi hataba ibitoro ahataba amahera ndetse ahaba amaganya menshi mu Burundi ndaguhaye ikaze mu ngingo nkuru ndibuze kwibanda mu dodo y'amakuru naguteguriye ndakubwiriza ko nyine hano mu gihugu cacu c'u Burundi yakomeje kuvugwa ibintu birateye ubwoba cyane biri ko biravuga yuko nyene inzego z'iperereza mu Burundi zagirizwa kunyuruza Nduwimana Gayi n'ibyicaniro biri ko birabana wacu Burundi mu nyuma zuko nyene ubwicanye no Burundi buri kubo bosasiwe indava biri kuvuga nyene n'abandi bantu batandukanye bari ko baragenda banyuruzwa mu buryo butari kuvugwaho rumwe na besha no mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko nyene biri ko birakomeye cyane nyene mu biriko biratuma abarundi benshi bariko baranyuruzwa ndakubwiriza n'uruhare rwa General Byamungu mu gutuma Wazalendo biyunga kuri 2023 muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo igihugu cy'intambara igihugu abamo kwica igihugu atabamwo amahoro aho General Byamungu nawe umwe mu bayobozi bakomeye mu ishyamba za M23 akaba nungirije General Sultan Makenga akomeje kugira uruhare rukomeye mu gutuma bimwe mu barwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bisunga M23 guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gicurasi 2024 abarwanyi benshi bo mu mutwe wa Wazalendo muri teritwari ya Rucuru intara ya Kivu ya ruguru bafashe umwanzuro wo kujya ku mutwe wa M23 bari bamaze igihe barwanya aya makuru tuyakesha imbone zacu za Burundi News TV hariya muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho baherereye muri teritwari ya Rucuru bavuga ko General Byamungu yagize uruhare rufatikanye nkuko ndibikunda bikubwiriza mu gukangura aba barwanyi kwiyunga kuri M23 kugira ngo bagafatanye urugamba rwo kukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi aho kubogamira ku ruhande rw'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byinshi cyane nyene ndaza kugaruka mu idonedo y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene ndakubwiriza byinshi cyane bikuyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva mu nyuma z'uko nyene hano muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo vyifashe gutya ni mu gihe kandi nanone hano mu gihugu cacu c'u Burundi biri kuvuga ko inzego z'iperereza mu Burundi ziriko ziragirizwa kunyuruza Ndikumana Gayi hari umunyagihugu yanyurujwe n'abakozi b'iperereza ku munsi wa gatatu kuya munani kwa 2024 avuye ku biro vy'Inyamiramabi Police Judiciaire biri muri quartier Jobe zone Bwiza commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura uwo nawe akaba ari umugwiza tunga ukomeye azwi ku mazina ya Ndikumana Gayi Armadi batazira Koweni afise imyaka 43 Ndikumana Gayi Armedi yanyurujwe mu gihe
c'isaha 11:30 avuye muri zone Bwiza ku biro vya polisi judiciaire kurondera impapuro yarakeneye, niho abakozi baho bamubwiraga ko ategerezwa kubanza kuja kuri amafaranga muri OBR office burundezi DRT, nawe aca arata afata ibarabara rya Comi Bwiza akigenda ageze hagati na hagati haciye haza imodoka yo mu bwoko bwa Probox yera ifise ibiyo bitabona na plaque zayo bidakwiye zikase CE744A, niko guhita nyene imunyuruza. Hari ivyishiro n'ivy'abanyagihugu bari kugenda bavuga navyo nyene ndazi kubigaruka mu idorido y'amakuru naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa sita cyangwa se nimugoroba, ariko nacatuma udafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire vyinshi amatwi yawe ategeze yumva. Idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro, je uba uriko urumviriza uko bwiza vyinshi biri kuvuga mu gihugu cy'ubwicanyi, ni mukanya gato cyane wabikaze. Wakaze mu idonido y'amakuru yacu hamwe no mu gihugu c'ubwicanyi. Reka ntangure nkubwiriza nyene impfu zigiye zitandukanye ziriko ziravugwa hano iwacu i Burundi, aho benshi bariko baranyuruzwa abandi bakagandagurwa ndetse bagakorwa n'abantu b'abayobozi cyangwa se n'abandi banyagihugu. Birakomeye cyane nyene, benshi bari kwica. Murakaza neza mw'isi y'ubwicanyi, murakaza neza mw'isi itagira ibitoro, murakaza neza ahantu habi cyane mu gihugu c'u Burundi. Hari umunyagihugu yanyurujwe n'abakozi b'iperereza ku munsi wa gatatu kw'igenekerezo rya 8/5/2024 yavuye ku biro by'Inyamiramari polisi judiciaire biri muri quartier Jabe zone Bwiza commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo nawe akaba ari umugwiza tunga komeye azwi ku mazina ya Ndikumana Guy Almadi, batazira ko we ni arafise imyaka 43 yonyene. Ndikumana Guy Almadi yanyurujwe mu gihe c'isaha 11:30 avuye muri zone Bwiza biri ku biro vya polisi judiciaire kurondera impapuro yarakeneye, niho abakozi baho bamubwiraga ko ategerezwa kubanza kuja kuriha amafaranga muri OBR, nawe aca arataha afata ibarabara rya Cumi Bwiza akigenda ageze hagati na hagati haciye haza imodokari yo mu bwoko bwa Prado yera cyane ifise ibiyo bitabonana, plaque zayo zidakwiye zikase, hariho C734A. Iyo modoka yarimo abapolisi bahaca barahagarara imbere ya Ndikumana Guy Almadi bamufata baraboha cyane, bamaze kumuboha bamwuriza ya Probox ica iva ngaho yiruka cyane yerekeza quartier Nyakabinga. Abiwe bamaze kumenya inkuru mbi cyane, baragerageze kumuhamagara kuri telefone ziwe zose zari zijemije, bagerageza no kumurondera mu busho bugiye butandukanye, ariko gushika iyi saha twandi tubabwiriza ino nkuru umuryango wiwe ukaba utaramenya wabo aho yaba aherereye, ndetse biriko biravuga ko yoba yaragandaguwe. Ndikumana Guy Almadi akaba yaba mu gisagara ca Bujumbura muri commune Muha zone Kanyosha, ariko akaba yavukiye ku mutumbo wa Rusyava commune Koweke intara ya Mwaro. Akazi kiwe ka misi yose akaba yakorera mu gisata co kwakira ingenzi, afise hoteli zibiri, imwe muri izo zone Bwiza muri 6e Avenue Hotel Theos, n'iyindi muri zone Kanyosha mu gisagara nyene ca Bujumbura. Umugabo wiwe ukaba usaba ko uwabo atokwicwa nk'uko bisanzwe bimenyerewe iyo umuntu anyurujwe muri ubwo buryo. Gusa nyene n'ubwo umuryango wiwe uriko urasaba yuko nyene atakwica. Amakenga ni menshi cyane, ho hari ndi matangazo ari guturuka mu minwe y'Inyamiramabi, aho biri kuvuga ko ahubwo yoba yamaze kwicwa. Ibiro bikaba biriko birabera hano iwacu i Burundi, aho abantu benshi bariko barecwa uko nyene amahanga n'abandi mwese muramenyereye ko turi mu gihugu c'intambara, turi mu gihugu co kwicwa bidakurikijwe amabwiriza.
ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nakubwije, ndakubwiriza ko General Vyamungu uwo ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, umwe mu bayobozi bakomeye mu nyeshyamba za M23, akaba nungirije General Sultani Makenga akomeje kugira uruhara rukomeye mu gutuma bamwe mu barwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bisunga M23. Guhera mu ntangiro z'ukwezi kwa Gicurasi 2024 abarwanyi benshi bo mu mutwe wa Wazalendo muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bafashe umwanzuro wo kujya mu mutwe wa M23 bari bamaze igihe barwanya. Amakuru dukesha imboni ya batoza amakuru y'aba Burundi News TV iherereye muri teritwari ya Rucuru avuga ko General Vyamungu yagize uruhare rufatika mu gukangurira abarwanyi kwiyunga kuri M23 kugira ngo bafatanye urugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi bubi cyane. Perezida Tshisekedi nyine akaba ariko arari mu mazi abira n'akarorero gusa aho kubogamira ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Kinshasa. Aya makuru akomeza avuga ko ibi General Vyamungu yabigezeho akoresheje ubukangurambaga mu vyo benshi bazi nka mobilisation, aho atahwemye kuboherereza ubutumwa basaba kwisungana M23 bakiri mu maguru mashasha. General Vyamungu yagaragarije aba Wazalendo ko M23 ari umutwe ukomeye udateze gutsindwa intambara, bityo ko nta yandi mahitamo bafise usivye kwiyunga mu nzira z'ikigendwa, ndetse anabereka ko mu vyo uyu mutwe urwanira harimo kugarura amahoro n'umutekano muri teritwari ya Rucuru n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, no kubongerera uburenganzira bw'abenegihugu bambuwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru kandi akomeza avuga ko aba barwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bo muri teritwari ya Rucuru bemeye kumvira General Vyamungu biyunga kuri M23 biturutse ahanini ku gukomoka mu bwoko bw'abatembo, dore ko benshi mu biyunze kuri M23 nabo baturuka mu bwoko bw'abatembo. General Vyamungu nawe akomokamo, akaba ari nayo turufu yakoresheje kugira ngo abashe kwemeza aba bagwanyi biyunga ku ntare zasarambwe. Vyamungu kandi usibye kuri teritwari ya Rucuru, General Vyamungu aherutse no kugaragara mu gace ka Rubaya aho muri teritwari ya Masisi muri Kamaze kwigarurirana M23, arimo akangurira urubyiruko n'ububishaka kwiyunga kuri M23. Igikorwa cyahise gitanga umusaruro kuko ako kanya hahise haboneka barenze 150 buzura amakamyo abiri, ndetse amakuru avuga ko n'ahandi bandi bahise baje gufata umwanzuro wo kujya muri M23 nyuma y'iki gikorwa. Ni ubukangurambaga General Vyamungu akomeje gushyiramo imbaraga, ndetse amakuru avuga ko benshi mu rubyiruko rwo muri teritware ya Rucuru na Masisi bakomeje kugaragaza inyota yo kwiyunga kuri M23. Uruhare rwa General Vyamungu rukaba ari inashyikirwaho muri M23. Nshuti banywanyi bacu muri ko muratwumviriza, reka mwese tube dusubikiye amakuru yacu ahangaha. Gusa nyene mwese ndabasaba gufyonda sabone no mutarafyonda ko, ariko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro njima muri ko murumviriza, ndi umugenzi bakunda cyane. Ciao ciao.